amahoro kuri mwese mwahisemo gukurikira amakuru y'iradio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Amakuru mushobora kumva muciye kuri website akaburungu radio Peace FM akaburungu.com ikibiriraho kandi amasaha 28 kuri 28. Turi kwigenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatandatu umwaka 2025. Aya makuru twabateguriye akaba ashamikiye ahanini kuri zino ngingo nyamukuru. Imana uheze mu ntara ya Cibitoke haratoye iziga bibiri by'abantu gushifu bataramenyekana hagati y'imbonera kure zo muri iyo ntara ziratungwa agatoke. Leta ikwiye gutanga imihoho ku kibazo c'igitoro kikadandazwa n'abikorera utwabo nk'uko bishikirirwa n'umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu. Ni nyuma yaho inyishu y'igitoro iburiye burundu muca mu vyumva. Amashirahamwe ashika kuri 20 niyo aheruka gushira ahabona urwandiko kwiyamiriza ibyavuye mu matora, bakaba barashize ahabona n'utunenge twagiye tuyabonekamwo. Amakuru twabateguriye saya gusa tubafite n'ayandi avugwa mu bindi bisata. Kumana na Jewe Geoffrey Karangwa ngira ndabashikirize abandi ko ndafashwa na Chanel Ntarezwa mu buhinga bw'ivyuma. Kaze mwidonido. Kubibabwira hari ibiziga by'abagabo babiri byatowe mu gitondo cyo kuri w'Imana uheze hari kwigenekezo rya 14 ukwezi kwa gatandatu umwaka 2024 ku nkengera z'uruzi Rusizi muri commune Buganda intara ya Cibitoke ku rubibe ruhuza Uburundi n'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uburyo bishwemwo ntiburamenyekana neza gushika n'ubu, bikaba byateye ubwoba n'ibibazo mu banyagihugu bo muri ako gace. Ivyo biziga byatowe ku musozi wa Nyabitanga zone Ndava hafi ya transversale ya kane, aho abanyagihugu babonye ivyo biziga bikaba byari bijyamye hafi y'uruzi Rusizi. Amasoko yemeza ko muri abo bishwe bo bari bagerageje kujabuka baja muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo, ariko mu kinyegero mwijoro ryo kuwa gatanu rishiru wa gatandatu, ariko ibimenyetso biri ku mibiri yabo byerekana igipfungu cishi cane. Hari ibimenyetso byerekana ko barakomerekeje bakava amaraso menshi ku metero zishika 500 uva ku ruzi Rusizi. Bivugwa ko abo bagabo babiri boba biciwe ahandi bakazanwa gutabwa muri ico kibanza. Amwe mu masoko muri ako gace adumurutoke ku gwaruka rw'imbonera kuri mugambwe uri ku butegetsi FDD. Abo bama baboneka bari mu bikorwa byo gukizura mwijoro, akeshe bitwaje bigwanisho bicira muriro muri ako karere ko kurubibe, ariko kugeza ubu nta cemezo na kimwe gifatika cemeza neza uruhare rw'izo mbonera kure muri ubwo bwicanyi bw'abagabo babiri. Abo bishwe ntibaramenyekana, bigatuma ubwoba burushiriza kuba bwinshi muri ako gace. Abanyagihugu b'Inyamitanga basaba amatohoza yimbitse kandi adahengamye mu ntumbero yo kwerekana umuco kuri ubwo bubisha. Iryo bara rikaba ryaguye ryiyongereye ku bundi bubisha bwagiye bwibonekeza muri ayo mezi aheze muri ico gice co mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu c'u Burundi, aho umutekano n'ibikorwa by'ubusuma byamaze kuba nk'umugenzo. Uko umwaka utashe buri genekezo rya 16 ruheshi harahimbaza umunsi mpuzamakungu hari umwana w'umunyafrika, nyuma yo kwemezwa n'inama y'ubumwe bwa Afrika mu mwaka wa 1991. Igenekezo rya 16 ruheshi nyene umugwise MDH uje by'agateka kazi na muntu mu Burundi warafatikanije n'ayandi makungu mu guhimbaza uwo munsi ku civugo co gutegekanya indinganizo n'uburyo mu ntumbero yo guteza imbere agateka k'abana. Byishikuri inkuru tubibaza Robert Mike. Hari kwigenekezo rya 16 ruheshi umwaka wa 1976 aho ugwaruka rw'abanyeshuri bo mu ntara ya Soweto mu gihugu ca Afrika y'Epfo ku ntwaro yakajyanisha miryango bita apartheid bagandagurwa n'inzego z'iyo leta nyene nyuma yo kwiyamiriza ivangura ryari kuri iyo ntwaro, aho hari itegeko rivangura abana babirabure ko bo kwiga mu rurimi bita Afrikaans atari kavukire. Mu mugwi Sendashi ujejwe agateka ka muntu mu Burundi bari bifadikanije n'amakungu mu guhimbaza uwo munsi. Igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi Sendashi urifatanije nabo ku mugabane wa Afrika hamwe n'amakungu yose mwihimbazwa ry'umunsi mukuru mpuzamakungu hariwe umwana w'umunyafrika wamuhimbazwa ku igenekerezo rya 16 ruheshi buri mwaka.
uwo munsi utwibutsa ubutwari bw'abana bo mu gisagara ca Soweto mu gihugu ca Afrika y'Epfo mu mwaka w'1976 bahagurukiye rimwe mu myiyerekano yo kwiyamiriza inyigisho mbi baronswa basaba uburenganzira bwo kuronswa inyigisho mu rurimi kavukire benshi baca baricwa. uwo munsi washinzwe n'inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta bigize ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ku igenekerezo rya 16 Ruheshi mu 1991 mu ntumbero yo guha icubahiro abana benshi bishwe na leta karyanisha imiryango ya Afrika y'Epfo bita apartheid. Kuva mu mwaka w'2002 uwo munsi rero wamuhimbazwa uko umwaka utashe. Muri Senidahashi bashira ahabona impungenge ku bikorwa byibonekeza bituma agateka k'abana gahungabana aha mu Burundi. Baranasaba leta guhinyanyura iteko ry'ingo n'imiryango ryo mu mwaka w'1993. Ariko nubwo bimeze uko umugwi w'igihugu wigenga ujejwe kubahiriza agateka kazina muntu uracyari n'impungenge ku bibazo bijanye no gutsimbataza agateka k'abana. Igitigiri kinini cy'abana baheba ishuri, igitigiri kitari gito cy'abana b'abakobwa baheba ishuri kubera imbanyi zitipfuzwa, ikubagurwa n'ibihano bisinzikaza ubuzima bw'abana, gukoresha abana ibikorwa bibarengeye, gushingira abana batarashika mu bigero, abana bayerera mu mabarabara basegerereza n'abafata ibiyayura mutwe, abana bakora ibyaha, iboro ry'amasomero ahuye n'ibibazo abana bafise na cyane cyane abana bafise ubumuga butandukanye n'inyigisho z'akanovera zitumwa n'ibura ry'ibikoresho bibereye, ihohoterwa ry'agateka k'abana banyamwema. Uwo akaba yari Gerard Rugemintwaza icegera c'utwara umugwi Senidahashi uherutse gushirwaho n'inama nshingamateka y'u Burundi. Kuri Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka twarondeye uwo mwishirahamwe FENADEB hanya agateka k'abana mu Burundi kugira nabo bagehe ico bashikije ku vy'agateka k'abana uko kifashe, ariko tukaba twabakenye. Albert Maheke ku bwa Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Albert Maheke urakenuye. Amashirahamwe haranira agateka kazina muntu mu Burundi ashika kuri 20 yarasohoye urwandiko yiyamiriza ibyavuye mu matora yo kuwa gatanu Ruheshi umwaka 2025. Ayo mashirahamwe amenyesha ko ayo matora y'abashinga amateka hamwe n'inampanuzwa jambo y'amakomine yaranzwe n'utunenge tutari duke, aho bamenyesha ko n'abamenyesha makuru bataha uburenganzira bwo gutanga ayo makuru nk'uko bikwiriye. Claudine Ndayishimiye. Kuko bari mu Rwandiko ayo mashirahamwe adaharanira inyungu za politiki akorera mu gisata cyo gukingira agateka kazina muntu yasohoye kuri uyu wa 16 Ruheshi arerekana aho ahagaze kubijanye n'ivyavuye mu matora yo kuwa gatanu Ruheshi umwaka wa 2024 y'abashinga amateka hamwe n'inammpanuzo jambo y'amakomine. Utunenge twishi twaribonekeje muri ayo matora ndetse n'ibiharuro mfata kibanza vyasohowe n'umugwi ujeje gutegura amatora bikaba bitavugwa ko rumwe n'abitoje ku giti cabo ndetse n'abo mu migango itavuga rumwe n'uri ku butegetsi wa CNDD-FDD watsinze ayo matora ku bice 95%. Aho bikaba byibonekeza ko intebe zose zo mu nama nshinga amateka ndetse no mu nama mpanuzo jambo zihariwe n'uwo mugambwe wa Ndikuriyo na Ndayishimiye. Tumwe mu tunenge twaranze ayo matora hakaba harimo iburagizwa n'ihohoterwa ry'abatavuga rumwe na leta, iterabwoba ryakorewe abatavuga rumwe na leta ndetse n'abanyagihugu, kuza ubwisanzure mu kiringo c'amatora, iburabuzo ry'abahagarikiye amatora batava mu mugambwe wa CNDD-FDD. Kuri mu burenganzira amenyesha makuru bwo gukurikirana no gushikiriza ikibiraho uko amatora yarari karagenda. Ayo mashirahamwe arasaba ashimitse leta y'u Burundi ko itohirahira ngo ishire mu ngiro ivyavuye muri ayo matora yisa y'inkinamico. Ibindi ayo mashirahamwe asaba leta y'u Burundi bikaba ari bibikurikira: gutunganya ibiganiro bihuriyemwo na bose kugira hategurwe amatora aciye mu muco, gucungira umutekano w'abanyagihugu no kurinda kudahana ivyaha vyimonogoje mu gihugu, guhagarika vuba bwango ihohoterwa n'ikumirwa rikorerwa abamenyesha makuru n'abanyepolitike bigenga ndetse n'abatavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD muri rusange, kubahiriza uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro, bwo gukorana ndetse no guhura. Mu guheraheza ayo mashirahamwe yasaba makungu ibi bikurikira: gusaba leta y'u Burundi kutemeza ivyavuye mu biharuro fata kibanza vy'amatora, gukora amatohoza ku butagenze neza mu gihe c'amatora, gufata ingingo zituma amatora azosubirwamo yoba yisunze amategeko,
guhamagarira akarere gufata imyanzuro ikingira umutekano w'abarundi n'Uburundi kugira haboneke amahoro aramye mu karere. Claudine Ndayishimiye ndagukengurukire mu gihe haheze imyaka itari mike mu Burundi ikibazo c'igitoro cabaye akayobera bahinga. Umushikiranganje ajejwe amasoko ntanganguvu avuga ko bari bafise ububiko bwacu bwojamwo amamiliyoni n'amamiliyoni yacu ariko cabuza bakizana kugira ico kibazo kituzwe burundu mu Burundi. Leta ishobora gukura akarenge mw'idandazwa ryacu bigaherwa bigenga bakora urudandaza rwabo bikorera aribo bikorera utwabo. Ni nkuru dushikirizwa na Audace Kabura. Ari muri ico kiganiro cyo kuwa 13 ruheshi umwaka wa 2025 cabereye mu ntara y'Ibitoke, cari ikiganiro cahuza abari mu nzego nkuru za leta y'u Burundi n'abamenyesha makuru ndetse n'abanyagihugu bakaba bari bemerewe gushikiriza iryo bagona abajijwe ku kibazo c'igitoro kimaze imyaka irengine ari akayobera bayinga. Umushikiranganje ajejwe amasoko ntanganguvu yishuye ko ico kibazo kitobaye kidasanzwe kuko basanzwe bafise ububiko buhagije bushobora kwakira amaritiro ashika miliyoni 60 ubiharuye mu ngero za metero kibe. Yabandanije amenyesha ko ingorane nyamukuru bahura nazo kandi zibahangayikishije ari ukubura abaja kukizana iyo kirangurirwa. Yagiriye ko amenyesha ko bariko barabica irya nino kugira haboneke umuti nyawo kuri ico kibazo. Imwe mu nzira ishoboka uwo mushikiranganje yavuze ko leta ishobora gukura karenge mu rudandazwa rw'igitoro ikabihebera abikorera utwabo kuko bo bashobora kuvyitwararika kuja kukizana uko bikwiye. Ibi abishikirije mu gihe ico kibazo nyene cabajijwe n'umushikiranganje wa mbere akavuga ko inyishu yaco itoroshe bitewe n'ibura ry'amafaranga y'agaciro yifashishwa mu kurangura ico gitoro. Gervazi Ndirakobuca we yatangaje ko kugira igitoro gisubire kuba umusesekara mu Burundi bakwiye kugwiza umwimbo gutyo hakaboneka ibyo gushorera hanze bikwiye bizana ayo mafaranga y'agaciro. Ibura ry'igitoro rikaba rifatiye amaboko imugongo abarundi benshi cane abarundi bato kuko ubuzima busa n'ubuzimvye haba mu kwiyunguruza canke ku kiguzi c'ivyankenerwa mu buzima bwa misi yose kuko ibiciro biduga ku munsi kandi amikoro yabo yo atera subira inyuma nk'ibirenge. Abanyagihugu bakaba bakiriye neza ivyashikirijwe n'umushikiranganje bakavuga ko leta y'u Burundi yari kwiye gushira mu ngiro iyo ngingo mu gurumasha niba koko yoza aritorera inyishu ikibazo c'igitoro kimaze imyaka itari mike kibura mu Burundi. No daskaburo ndagukengurukire dusozera ya makuru abagera kuri 90% nibo baronkera ubuzi mu bikorera ivyabo hadakurikijwe amategeko. Muri ivyo bice 56.3% bakabara abakenyezi. Byashikirijwe mu ruganda rwatunganijwe n'ishiramwe gitaho ibijanye n'iterambere mu karere k'ibiyaga binini CDE kuri uyu wa kabiri w'igenekerezo rya 17 ruheshi umwaka wa 2025 mu gisagara ca Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi. Ni nkuru dushikirizwa na Krista Inamahoro. Nkuko byashikirijwe na Simo Barumwete umwigisha muri kaminuza akabari nawe yashikirije ico cigwa, yamenyesheje kandi ko abikorera ibyabo batisunza amategeko batuma haboneka umwimbu rusange w'ibice 77%. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe CDE Aimable Manirakiza akaba yamenyesheje ko urwo ruganda rwatunganijwe mu ntumbero yo kwerekana icigwa cerekeye kwiyungunganya biciye kubiri n'amategeko cyane ugwaruka n'abakenyezi. Ico cigwa kikaba cakozwe kandi mu gushira habone ivyokorwa kugira habe guhimiriza abo bose biyungunganya hadakurikijwe amategeko bashobore gukora hisunzwe amategeko. Reverien Zigiyimana umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe iterambere mu Burundi ADB yamenyesheje ko korohereza abanyamitahe mu mirimo yabo ari kimwe mu mahangiro nyamukuru y'ico kigo. Yibukije kandi bisata abashoyemo imitahe baroswa uburusho mu kwinjiza ivyankenerwa baba baguriye hanze y'igihugu. Ivyo bisata bikaba ari uburimyi n'ubworozi, ubuhinga bwa none, indero, igisata ca mukerarugendo, amasoko ntanganguvu, amahinguriro, ubutare hamwe n'amagara y'abantu. Godelive Manirakiza serukira ishirahamwe ry'abakenyezi bahungutse Afrabu yamenyesheje ko bimwe mu bituma abakenyezi bakora
urudandazwa ruciye kubiri n'amategeko ari ukutamenya amakujyanye n'ibyo basabwa ndetse no kugira umutahe muto. Agahamagarira abo bose bakora urudandaza rudaciye mu mategeko kubavanura n'iyo ngendo, kuko ngo uretse ko atakori baba bariko baratanga ntibakora mu mwidegemvyo. Ikindi bomenya ni uko badaheza ngo bashobore kuronka ingurane mu mabanki kuko baba bakora mu kinywabi, cane cane abakora urudandazwa njabukambibe. Goderiva Manirakiza agahamagarira abakenyezi bakora urudandazwa ruto ruto kuja mu makoperative kuko bakorera hamwe boheza bakungurana ubumenyi bakaronka n'ingurane. Nayo Leandre Ndayizeye yaserukiye urunani rw'amasendika Kozibu akaba yasabye ko amashirahamwe y'abakozi n'abakoresha bohabwa ibyavuye muri ico cigwa kugira nabo bamenye ko ari nkenerwa gukora imirimo yabo hisunzwe amategeko. Krista Inamahoro ku bwa Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Nawe Krista Inamahoro ndagu ukengurukire ndanakumenyesha ko ahariho dusozera amakuru twari twabateguriye. Mwakoze mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo. Nshimira uruganda rwa Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka kugwama kwitanga rufiziganya kugira ngo muronke amakuru atosoye neza. Shimire Chanel Ntiharezo ariko aramfasha mu buhinga bw'ivyuma, nayo jewe Geoffrey Karangwa nariko ndabashikiriza mu nkundiye twohana isango ku munsi w'ejo. Go ahead.